Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu bitaro byo ngaha Igitega, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni arwariye. Turaza kurabira hamwe ku biriko biravugwa n'amakuru yasohowe cyangwa se yashizwe ahagaragara n'uhagarariye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, agaruka ku bijanye n'urupfu rwa Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Uyu kuri ubu rero General Prime Niyongabo yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ari we yagize uruhara ntangere mu rupfu rwo wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Aya makuru mukanya ni kuryo bw'idonido turagaruka atuyabasikiriza. Naho muyandi makuru kandi abasirikare barasaba kwishurwa imishahara yabo bakoreye muri Somalia. Aya makuru nayo mukanya ni ku buryo bw'idonido. Muyandi makuru kandi turaza gusubira turabira hamwe kubiriko biravuga ko umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa yamaze kubogoza mu mabanga procureur wa Bujumbura Rural. Aya makuru nayo mukanya ni ku buryo bw'idonido turayabashikiriza. Naho ngo abarundi bakwiye kwiyubara uko ibidandazwa byataye igihe canke by'amagendu ko bishobora kubicira amagara. Ivyo navyo mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ku buryo bw'idonido reka tugaruke mu makuru yacu tuyahere ku biriko biravugwa ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu amaze igihe kinini arwariye mu bitaro vyo ngaha mu karere ka Gitega, aho rero Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu amagara yiwe ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Prime Niyongabo uramutswe igisirikare cy'u Burundi yavuye mu gacerere agaruka kubijanye n'urupfu rwa Guillaume Bunyoni, aho yagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ari we yagize uruhara ntangere mu rupfu rwa Guillaume Bunyoni, na cyane ko ngo bari bankana ngo kuko Guillaume Bunyoni yamaga avuga ko azosubirira umukuru w'igihugu ndetse na cyane ngo akamubwira ko atazomuhwemana akiri muzima. Kuri ubu ngubu rero amagara ya Guillaume Bunyoni yoba yasesekaye, ariko Prime Niyongabo akavuga ko vyoba byarakozwe na General Evariste Ndayishimiye. General Guillaume Bunyoni rero kuri ubu ngubu amagara yiwe ari hagati y'urupfu no mupfumu. Kwa 13 Gitugutu uyu mwaka nibwo yinjiye ibitaro kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 9 Gitugutu uyu mwaka ku bitaro vy'akarere Gitega ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi. Wahoze kandi hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, arakitwe kandi n'amagara ku rugero ruteye amakenga. Naho mu yandi makuru kandi abarundi ngo bakwiye kwiyubara kuko ibidandazwa byataye igihe canke vy'amagendo ngo bishobora kubicira amagara. Igipolisi kijejwe ubugenduzi mu Burundi cabishikirije kuri uyu wa 17 Gitugutu uyu mwaka ivyavuye mu gikorwa bise usalama cari kigamije kugwanya ubugizi bwa nabi ndengambibe hamwe ndetse n'imigwi y'iterabwoba kw'isi ndetse na cyane mu karere k'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika ndetse no mu karere k'ibihugu by'ubumanuko bwa Afurika. Nkuko General de Brigade de Police Ndayiziga Emmanuel icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi mu Burundi abishikiriza ngo inzego z'umutekano zarakoze ibikorwa bikomeye byo kugenzura mu gihugu cyose ndetse no cyane ku mbibe zigize igihugu, ku mihora mikuru mu masoko, mu mahoteli hamwe ndetse n'ahandi hose hategerezwa kwitonderwa. Avuga ko ngo muri ubwo bugenduzi ngo bashoboye kandi gufata ibiro 8,853
vy'ibiyayuramutwe hamwe ndetse n'uduti 321 tw'ikiyayuramutwe citwa cannabis mu Rumonge, Kirundo, Makamba, Ngozi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Abantu 6 nabo bafatanywe ivyo biyayuramutwe bari imbere y'ubutungane. Harafashwe kandi nk'uko abandanya bishikiriza insenga 60 barobesha zitemewe n'amategeko bizwi nka file mare mu gisagara ca Bujumbura hamwe ndetse no muri Cohoha mu Kirundo. Itoni 20 z'imisenyi n'igaraviye zikuwe hatisunzwe amategeko zarafashwe mu ruzi Kanyosha. Yabandanije amenyesha kandi ko atari ibyo gusa ngo byamagendo byafashwe, ngo yashikirije ko hanafashwe n'ibindi bidandazwa bitandukanye harimo ibitenge 515, amacupa 112 y'imivinyu, amaritiro 1338 y'inzoga zitemewe n'amategeko nk'imivinyu, Nezerwa, Ntugasaze, Kanyanga n'izindi. Avuga ko kandi hanafashwe n'ibifungurwa byataye igihe harimo amakarato 188 y'ibifungurwa, amacupa 368 y'ibinyobwa, ibiro 50 by'ifu y'ubuyi, amaritiro 1608 y'igitoro ca essence. Imiti yataye igihe ngo nayo nyene yarafashwe harimo amakarato 1938, amacupa 1545 n'udupaki duto duto 1616 n'iyindi miti myinshi y'ubwoko butandukanye mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Naho kuvyerekeye urudandazwa rw'abantu 50 harimo ndetse n'abana bari hagati y'imyaka 10 na 16 baratabawe mu ntara zitandukanye. Akaba yasozereye ahamagarira kandi abarundi kwiyubara kuko imiti n'ibifungurwa byataye igihe bibandanya bidandazwa mu masoko atandukanye. Naho mu yandi makuru reka turabira hamwe ku bijanye n'ibogozwa rya procureur wa Bujumbura. Byose bimaze kuja hejuru, niho haca rero hamenyekana ibanga ry'ukuntu Donatien na Vedaste bari barakoze amanyanga yo gukoresha amazi ya Kajidezo mu kinyegero muri byashira hamwe ryabo kugira ngo bikunde bakoreshe amazi atariwa. Muti rero byamenyekanye gute? Umwe mu bakoze ayo manyanga yaciye yibira ibanga procureur nk'uko amasoko yacu abyemeza. Nawe kandi havuye yishikira hamwe hari uruganda mu ntango z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, ahashitse yaciye ahamagara nawe muri Regideso kugira ngo nabo ngo bahashike bongere kandi bamufashe gusuzuma neza iby'ayo mazi. Regideso yaciye irungika abahinga cyangwa se technicien, haca aratumwa ko ni inyamiramabi. Basanze ibyari byarakozwe ari akamuna. Donatien na Vedaste bari barafashe muhora watwara amazi mw'ihinguriro ryabo wariko konteri ya Kajidezo, bawushamika ko uwundi muhora baca baramwimbira munsi ku buryo amazi bakoresha yoyo atarahura n'iyo koteri. Aha kandi ngo basanze iryo hinguriro ryarakoze amanyanga mu muyaga nkuba kuko ngo nawo ntibawishura nkuko bigaragarira mu mavideo bagiye bashira ku mbuga ngurukanabumenyi. Uwo munsi kandi basanze muri iryo hinguriro hategurirwa ibya fungi na jinja bitari kuriwe n'amategeko badafitiye kandi ruhusha. Aho kandi haciye hafatwa ingingo yo kuhugara gushika ubu hakaba hacugaye. Aho rero muri Regideso baciye kandi batangura gukora amatohoza kugira ngo bamenye neza ryari iryo hinguriro ryatanguye gukora aya manyanga bitariko barariha. Niho rero kwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'indwi mwaka procureur yaciye yandikira umuyobozi wa Regideso amusaba ko boharura amafaranga yategerezwa kuba yararishwe kugira bije muri dossier ya Donatien. Kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka umuyobozi mukuru wa Regideso yaciye yishura procureur kwishyuza amafaranga y'imiliyaridi yababa miliyoni 37. None byazungurutse gute ngo umushikiranganje mushasha w'ubutungane ace abogoza procureur? Ubwo si umutego yaguyemwo w'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu? Ico kibazo
umuntu yocibaza ubona ko ivyo byose byari byabaye uwo mushikiranganje ataraja muri ayo mabanga. Dutangure tubamenyeshe ko Donatien Nduwimana apfungiwe mu mpimba, asanzwe ari inshuti cyane n'umutegetsi akora mu biro by'umukuru w'igihugu yitwa Colonel de Police Ndayizeye Christophe, yari umuhanuzi mu gipolisi aho muri mu biro by'umukuru w'igihugu. Uwo rero kandi asanzwe ari umubanyi w'umushikiranganje w'ubutungane Arthur Mukatihabwa muri quartier Carama. Uwo kandi ngo niwe yari yagumye telefona procureur amusaba ko yamufasha akoresha iyi dosiye ari kure Donatien, nayo procureur amubwira ko ari dosiye ndende ngo atabonaho iyo yica kuko ngo irimwo ivya Regideso ndetse ni banki. Colonel de Police Ndayizeye Christophe amaze kubona ko mugenzi we Donatien yapfunzwe nyuma yayo maganyanga yose, akabona ko procureur ntaco amufashije, bagumanye agashavu kuri procureur Niyonzima Patrice. Mu nyuma habonetse kandi umushikiranganje mushasha baciye bamusaba ukuntu yokura procureur, bamubwira ko yari yarafashe umuntu wabo aramufunga atamutaha atanze, aho umushikiranganje ntiyigeze atuma ko procureur ngo amubaze kuri iyo dosiye yisigure, abone ko yari yatanguye ataraja muri ano mabanga, ahubwo ko yaciye yandika ikete rimukura mu mabanga, aba arahenzwe na wa muhanuzi wo mu biro by'umukuru w'igihugu kuko imitahe yo guhagarika Donatien na Vedaste yari yarasohotse. Ikindi naco uwo mushikiranganje yarihenze ko ntiyigeze abaza ndetse no muri Regideso ukuntu abahinga basanze iri shirahamwe rya Donatien ryakoresha amazi n'umuyaga nkuba ryivye. Eka kandi ntiyanigeze anabaza byinshi kuri rino shirahamwe rya Donatien kuko ngo gushika ubu n'uruhusha rifise rwo gukora ivyo ryakorera aho hantu harimwo ibya Fundi na Jinga. Naho abasirikare barasaba kwishurwa imishahara yabo bakoreye mu gihugu ca Somalia. Hari abasirikare bamaze igihe kinini baravuye muri Somalia ariko ngo baraheraniwe imishahara yabo. Bavuga kandi ko babajije muri Atemisi misiyo y'u Burundi misiyo y'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, bishurwa ko imishahara yabo ngo yarishwe. Abo basoda kandi ngo ntabwo bumva iyo ayo mafaranga yoba yagiye, bagasaba gutunganirizwa. Umwe muri bo yatwandikiye agira ati ndabaramukije, jewe ndi umusirikare w'umurundi, hari ikibazo kitavuga ko ariko kibabaje ku basirikare bakoreye muri Somalia. Jewe ndi mu basoda bayigiyemwo muri 2023, yari batayo kandi ya 70 na batayo ya 78, twavuyeyo batayo ya 71, twavuyeyo kandi muri Rusama 2024. Kugeza ubu abo muri batayo ya 70 hamwe haraheraniwe amezi 9, aho muri batayo ya 71 nabo amezi 5. Aho rero simvuze abimbere yacu nka batayo ya 68, 69 cyo kimwe ndetse nabo muri batayo ya 72 bose usanga harimo amezi baheraniwe bamwe, ndetse mu ubu omengo baranamaze guhebura ko amafaranga yabo yariwe atayo bakironze. Ikibabaje gusumba cyane ngo nuko muri Atemisi bababwira ko atawe baheraniye amafaranga yabo ngo yaraje, none ngo bamaze umwaka n'amezi 4 atagakuru. Ibi bintu kandi birababaza cyane umusirikare. Ubu womengo kandi bitwararitse abari muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo gusa. Turasabye kandi umukuru w'igihugu ari we kizigenza wacu, umushikiranganje wo kwibona abansi ndetse n'umukuru wa FDN General Prime Niyongabo ngo bitwararike kino kibazo cacu. Turabazwa kandi n'abagacerere bigumiramwo kandi dufise ibiduhanze. Murakoze. Ubwo rero abasirikare b'u Burundi bakaba rero kuri ngubu bariko baratabaza ko
baheraniwe amahera yabo. Reka dube duhagarikiye ngaha amakuru yacu, turaza gusubira mu makuru n'ubundi araza kubagezeko kuri no muresha kuri mukunda cyane Inkuru Ndende ya Isange TV, shani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho.